Bakunzi ba Burundi digitale turabaramukije cyane. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mateka y'u Burundi, tuganire ku muntu abatari bake muzi kandi mwibuka, ndetse n'abandi benshi bakunda kwibaza ku bijanye n'ubuzima bwiwe. Uwo nawe si uwundi ni Cyprien Ntaryamira. Izina ryiwe ryibutsa ibihe bikomeye vy'akarere kacu, na cane cane urupfu rwiwe rudasobanutse rwahuriranye n'itangura rya genocide yabaye mu Rwanda. Ntaryamira, Perezida w'u Burundi w'igihe gito, yari umwe mu banyepolitike bari baragerageje kuzana amahoro mu gihugu cyari cyaribasiwe n'amacakubiri. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe ubuzima bwiwe, turabire hamwe urugendo rw'iyo rwa politike, ivyaranze ubuyobozi bwiwe bugufi, be n'ingaruka z'urupfu rwiwe ku Burundi no mu karere. Tugiye gukora ubusesanguzi bwimbitse, turabe icyo Ntaryamira yagerageje gushikako n'impamvu urupfu rwiwe rukomeje kuba ikibazo gikomeye mu mitima y'abarundi benshi. Nimba uri mushasha ku rubuga rwa Burundi digitale, nturengane udakoze subscribe. Umaze kora subscribe, fyonda kuri like, hama uheze ubane nanje muri kino kiganiro. Inyuma y'ikibwagizo tuca twinjira neza na neza mu kiganiro nyezina. Burundi digital, we stand tall. Cyprien Ntaryamira yavutse ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1955. Yavukiye mu gace ka Mugera, komine Mubimbi, mu ntara ya Bujumbura rirare. Yari umuhutu kandi ubuzima bwiwe bwa mbere bwaranzwe n'ubushake bwo kwiga no kwiteza imbere mu gihe igihugu cyari gifise umutekano muke, ndetse kikaba cyari no mu macakubiri y'amoko. Amashuri yiwe yisumbuye yayize mu Burundi, maze aja kubandaniriza kaminuza mu Rwanda aho yize ivy'uburimyi. Yararonse impamyabushobozi ya Bachelor of Science mu 1979. Mu nyuma aronka impamyabushobozi y'ivy'uburimyi mu 1982. Ibi vyerekana ko yari umuntu w'igihangange kandi ko yari afise ubumenyi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu, ubona ko ico gihe uburimyi ari ryo ryari ryo shingiro ry'ubuzima bw'igihugu. Mu gihe yari akiri umunyeshure, Ntaryamira yari asanzwe akora politike. Yari umwe mu batanguje umugwi wa Burundi Workers Party, umugwi wari ufise imitegekere ya kinyagihugu. Ibi vyerekana ko kuva akiri muto yari afise umwete wo guharanira inyungu z'abene gihugu. Mu 1983 yaragarutse mu Burundi, atangura gukora mu bijanye n'uburimyi, ari nako yabandanije gukora ibikorwa vye vya politike mwibanga, kuko ico gihe ubutegetsi bwari buriho ntibwari bwemera imigambwe myinshi. Mu myaka y'1980 Uburundi bwaranzwe n'imvururu za politike, intwaro za gahotoro hamwe n'intambara z'amoko. Muri ico gihe cy'ingorane, Cyprien Ntaryamira yari umwe mu banyepolitike bake bagerageje guhuriza hamwe n'abanyagihugu mu kurondera impinduka za politike na demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Mu 1986 yari umwe mu batanguje umugambwe Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi. Uwo mugambwe watangujwe mu ibanga ugamije guharanira demokarasi, ubumwe bw'abarundi no kurwanya akarenganyo. Ntaryamira yagize uruhara runini mu itanguzwa ry'uyu mugambwe, kandi aza kuba umuyobozi ajejwe ivy'ubutunzi muri komite nyobozi ya Frodebu. Frodebu waje gutsinda amatora ya Perezida mu 1993, maze Perezida Ndadaye, umuhutu wa mbere kuba Perezida w'u Burundi, atoregwa kuyobora igihugu. Ntaryamira yagizwe ministère w'uburimyi n'ubworozi muri guverinema ya Ndadaye. Iki gihe cyari icy'ivyizigiro vyinshi ku Barundi ko amahoro n'ubumwe bishoboka, ariko ivyo vyizigiro vyamaze igihe urume rumara. Muri gitugutu mu 1993 harabaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryahitanye Perezida Ndadaye n'abandi bayobozi benshi, ivyaje gusubiza Uburundi mu kajagari n'intambara y'abene gihugu. Muri ibi bihe bikomeye, Ntaryamira yari umwe mu bayobozi ba Frodebu bari basigaye, bagerageje kurondera umuti w'ikibazo no kugarukana amahoro mu gihugu. Inyuma y'igihe cy'imvururu n'ibiganiro vyagiye biraba, ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994, Cyprien Ntaryamira yatorewe kuba Perezida w'u Burundi
atowe n'inama nshingamateka yari afise ibikorwa bikomeye byo kugarukana amahoro n'ubumwe mu gihugu cyari cyaribasiwe n'intambara. Ubuyobozi bwa Perezida Cyprien Ntaryamira bwabaye bugufi cyane kuko bwamaze amezi 2 gusa kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi kwa kane. Ariko naho bwabaye bugufi bwaranzwe n'ubushake bwiwe bwo kugarukana amahoro no gushimangira ubumwe bw'abarundi. Mu ijambo ryiwe ryo kurahira ku itariki 5 z'ukwa kabiri mu 1994, Perezida Ntaryamira yashimangiye ijambo discipline nk'inkingi y'ubuyobozi bwiwe. Yavuze ko discipline izoba ikigwanisho gikomeye cyo kugwanya akajagari, igiturire n'amacakubiri byari byaribasiye igihugu. Iri jambo ryiwe ryerekanye ko yari afise umugambi wo gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku mahoro no ku kurenganura abanyagihugu. Yagerageje kandi gushyiraho guverinoma y'ubumwe igizwe n'impande zose z'abanyepolitike mu rwego rwo kugarukana icyizere no gushimangira amahoro. Naho yari afise umugambi mwiza, ibibazo byari byinshi kandi umwanya yari afise wo kubikemura wari muto cyane. Itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994, Perezida Cyprien Ntaryamira yaritavye Imana mu buryo budasiguritse. Igihe indege yari mutwaye hamwe na Perezida Habyarimana w'u Rwanda yakorogwa igiye kugwa ku kibuga cy'indege cy'i Kigali. Abo bakuru b'ibihugu bose bari bavuye mu nama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania, aho bari mu bibazo by'umutekano n'amahoro mu karere. Urupfu rwabo rwaciye rutanguza ibibazo bikomeye mu karere kuko mu Rwanda rwaciye rukurikirwa na jenoside yitwa ko yakorewe abatutsi. Mu Burundi naho urupfu rwa Ntaryamira rwasubije igihugu mu mvururu n'intambara z'abene gihugu zari zimaze imisi zitanguye kugabanuka. Kugeza ubu abakoroye iyo ndege ntibaramenyekana neza, kandi iki ni kibazo gikomeje guteza impari mu bushakashatsi. Hariho ivyiyumviro bitandukanye. Hari abavyagiriza abasirikare ba FPR, abandi bakavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bo mu ngabo za Habyarimana batari bifuza ko amasezerano y'amahoro ashyirwa mu ngiro. Uku kutamenya ukuri kwatumye urupfu rwa Ntaryamira rukomeza kuba ikimenyetso cy'ibihe bikomeye vyaranze akarere k'ibiyaga binini. Urugendo rwa Cyprien Ntaryamira naho rwabaye rugufi rwasize kahise gakomeye ku Burundi no ku karere. Yari umuyobozi yize, afise ivyiyumviro byo kugarukana amahoro n'ubumwe mu gihugu cyari cyaratwawe n'amacakubiri. Ijambo ryiwe rya discipline ryarerekanye ubushake bwiwe bwo gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku mahoro no ku kurenganura abanyagihugu. Urupfu rwiwe rwahagaritse ivyiyumviro byinshi by'amahoro kandi rwagize uruhara mu gukomeza icuka kibi mu karere. Kahise kiwe katwigisha ko ubuyobozi bwiza naho bwoba bugufi bushobora kugira ingaruka zikomeye. Kahise kiwe karatwereka kandi akaga k'amacakubiri ashingiye ku moko n'uburyo ayo macakubiri ashobora gusenyura ibyari byarubatswe byose. Murakoze cyane kudukurikirana muri ubu busesanguzi bwa kahise ka Cyprien Ntaryamira. Twizeye ko mwungutse ubumenyi kandi ko mwiyumviriye ku ngingo zitandukanye zerekeye ubuzima bwiwe n'ingaruka z'urupfu rwiwe. Ntimwibagire gukora subscribe kuri channel yacu ariyo yanyu ya Burundi Digital. Mukole like kuri iyi video kandi mudusangize ivyiyumviro vyanyu muri commentaire. Ningira kamaro cyane ko dukomeza kuganira kuri kahise kacu kugira ngo twige kandi twubake kazoza keza. Uyu muhaye muyaga yitwa Ndayihimbaze Ismael, ni ku rubuga rwa Burundi Digital. Ndabasezera ndabipfuriza umunsi mwiza. Ciao ciao.